ikaze mu makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 ntwarante umwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe imvura hacemwe n'ibihe by'izuba mu ntara za Makamba, Rutana, Ruyigi na Karusi. Mu ntara za Bururi, Rumonge, Mwaro, Bubanza na Cibitoke hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi, na mu zintara sigaye hakaba hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi, Gitega na Ngozi, ayipimo zo biko degre Celsius 14. Ku muhingamo naho haritezwe imvura mu ntara nka zose zigize igihugu cacu, uretse mu ntara ya Kirundo ahitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Mu ntara ya Rumonge imvura izogwayo izobirimwo mu turagaro. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Bujumbura, ayipimo zo biko degre Celsius 31. Mu gitondo vyitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 7 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Hano rero hagarukiye n'amakuru atekanye ikirere, mwatubwiye ko cya Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Makoze cyane kuyakurikirana naho butaha.